bim bakunzi ba Amasinzo TV izina ryanje ni Soma Bike David Iva Aber turazi yuko mwama mutugwana ko ntimigera mudutana gatoya kandi turabibashimira cyane turabaramukije aho muherereye hose haba mu burasirazuba bw'igihugu mu burengerazuba bw'igihugu baduga hamanuka turabaramukije cyane Imana ibane namwe hari abariko baradukurikirana baba diaspora turabaramukije bivanye n'amasaha mugeze ko turazi ko amasaha atari hamwe turi gihe cy'isaha 11 z'umugoroba twagendeye ahantu hariko habera repetition y'abazogira bazoba bari mu higanwa ya Burunga gospel twagiriye ubakwe batwemereye ko tuvugana reka tugende tubavugishe twumve ukuntu biteguye twumve uko kira kintu cyose gipanze nibaze yuko mukiri kumwe natwe kandi kibandanya mukidukunda natwe tubandanya tubazanira ibintu bimeze neza cyane turabakunda cyane mugumane natwe hanyuma tubaza twirire shop kubaramutsa abakunzi ba Amasinzo TV aracyari Amasinzo TV nkaje izina ryanje riracyari Soma Bike David Iva Aber Elias dukundane sheri bizu bivanye naho muhereresha mushobora kunyita ko muyishakiye mugabo ni kumwe no mutumire nga ndakuramutse yego naje ndakuramukije amazina yanyu izina ryanje nitwa Mushirama Eri hanyuma y'uburirinzi ni Orodi Knife ndakwiseri hari na kimwe ntangorane kabisa ni byiza Eri usanzwe utuye nganye mu ntara ya Rumonge yego ntuye mu ntara ya Rumonge yego ihiganwa uyibona gute d'abord iri higanwa ni byiza cyane ndaribona neza kuko imyiteguro turayifise yahagije ubona witeguye neza yego kabisa nditeguye ntangorane ko urabona yuko ari akamaro bije kukumarira akamaro kariyo kuko atakamaro ntiwokora umuririmbyi yakora ikintu afise vision kuvuga akamaro je ndabona ko ari keza cyane yego witeguye neza mugabo niteguye neza kabisa ntangorane be bishitse ugatsinda uvyumva gute ya namavuta byo baramavuta kabisa bo witeguriye gutsinda yareka tubiha Imana kuko haburana babiri hagatsinda umwe ibyo sinoshoka ntanga inyishu yavyo turarindira ariko turafise ibyizigiro we hope erinda gushimire ego murakoze cyane sawa kwita gute ndashimiye Joseline usanzwe utuye ngaha mu ntara ya Rumonge ego amagana he ku mugomeri waje ego ihiganwa uribona gute yego ntwari meze neza uriteguye ego witeguriye gutsinda oya kameno gutsinda bishitse gatsinda wumva umunezero zo kugejeje zo bari mwishi cyane ngari baza gutazotsinda bizimana none ubona avantage ari yahe kuri higano avantage ni nini cyane kuko nk'akarorero abantu barakumenya kame mesiyeri bwanavuge no kuri televiziyo umvanye amaro ni keshi cyane jambo rimwe ubwira ku muntu yateguye iki higano cyambere ndamushimiye kuko ariho indi ntambwe atugejejeko mu bintu bijanye no kuririmba ibintu byinshi cyane umva witeguye neza yego nugo yego ndagushimire ndakuramutse amahoro cyane akazina kanyu nitwa Eric niyo mwongere yego niyo mwongere yego musanzwe mutuye ngaha mu ntara ya Rumonge yego cyane amajahe ku mugwa mukuru ngaha nyene mu Gihwanya quartier Gihwanya mu Gihwanya yego iri higanwa uribona gute ihiganwa ni giza cyane uriteguye nditeguye cyane cyane gose yego gutsinda ndewe bishitse gatsindwa nzobandanya nyene mu kindi gihe bishitse nawe gatsinda nshinze izoba ari byiza cyane ahubwo nzofasha n'abandi urabona yuko hari akamaro bije kukumarira akamaro kariyo kuko biratuma umuntu abona urugero agezeko cyane agezako yego akajambo kamubwira ijambo ushikiriza ubwira nk'abene gihugu canke ubwira wateguye iri higanwa nk'abene gihugu canke wateguye rino higanwa kwateguye iri higanwa yarakoze cyane kuko bizotuma abanyagwaruka ba hano mu Rumonge ndetse n'abakuze babonaho
province yacu igeze. Hanyuma abene gihugu ni vyiza cane kuba bo kwirikirana ibintu bijanye no guhimbaza kuko bifise akamaro. Ego cane. Ego tucishirizeko ntumve gatoya nubwo kuba kamanyu. Ego inzitiro zawe ziri ku bantu bawe ibihe n'ibihe dushobozwa nawe Yesu uduha inkomezi niyo mpamvu atambo badufise. Iracyari Amasinzo TV ndagushimire cyane. Yego uramutse Mahoro neza. bakwita gute? Nitwa Aita Nini Nahazwe. Aita Nini Nahazwe. uba hehe? Mba ku Mugomere. Kanyira mu ntara yo Yego. Yego iri hegano uribona gute? Arigano ndaribona neza. Turitegura. Uragiteguriye cyane? Cyane turiko turagerageza nyine uko dushoboye. Gutsindwa. Gutsinda twiteguye gutsinda. Kabantu bose benone gutsinda nyene witeguye. Yego. Ndakwifuriza amahirwe. Merci. Ego ijambo rimwe nk'amajambo nk'atanu ushobora kubwira umuntu yategura iri hegano. Sindabyumvise. Nk'amajambo atanu ushobora kubwira basi mu majambo make ushobora kubwira umuntu yateguye iri hegano. Yariteguye. Nomushimira ukuntu yiyumviye iki gikorwa kugira ngo ashobore kuduteza imbere natwe turushirizeho gukuza impano zacu. Takusaba turirimbire gatoya. Nta kibazo. Uruwo kwisegwa buri munsi buri saa uruwo kwisegwa. Ndashobora gutsinda. Ndakwifuriza amahirwe. Amena. Yego murakoze cyane. Murakoze. Iracyari Amasinzo TV mukaba mukiri kumwe na Somambike David Iva Aber. Tukwakire? Ego. Bakwita? Nitukianeta Sonia. Sonia. Ubangaha nyene mu ntara ya Rumonge. Mba mu ntara ya Rumonge. Amajahe? Amugihwanya. Ego. Iri higano uribona gute? Cyenda ibona neza kuko nyene ndabicemo ndabishaka. Ubishaka gose? Kose. Witeguye gute? Ko niteguye niko nkumangira travayo kugira ngo nzobe mu bandi. Witeguriye gutsinda? Je nzotsinda ko ndavyizeye. Urizeye kuzatsinda? Amajambo atanu ushobora kubwira umuntu yateguye iri higano. Yateguye iri higano turashaka kumubwira ati atutse kuraba muri benshi kuko ari abazotorwa bagashika kure n'abandi bazosigara twababwira yuko bakomeze ukirane ibyizero bakagira ama repetition bakazogenda neza. Aba n'uzoshobora kuza n'ubu bishaka kubwira kazoza. Ndakubwiye ati kuwuteguye iri higano wateguye wowe organize iri higano akajambo umubwira nakaye. Ko ndomubwira ati mai kometse mwezakira kuko yakoranije impano zitandukanye arabari babuze uko bobigenza ariko wewe yarabonye ko bikwiye tuvuga ati mane muhezakira. Ni cyiyumviro cyiza cyane. None uducishiriza ko gatabaye. Ego. Nta jambo giwe ribubasha nanicho yavusi kitazoshika wewe mirire akuganzi icho yakuvuzi azogishitsa. Wari uririmbye cyangwa ari undi muri nyuma? Ni jewe. Ndagushimire cyane ukuri urakoze. Akuramutse? Yego nanje ndabaramukije cyane. Deza kajwe. Ndabaramukije cyane. Yego akazina kanyu? Keira nibitanga. Keira? Uba nganye mu Rumonge? Yego mba nganye mu Rumonge. Amajahe? Mu Birimba. Iri higanwa uribona gute? Ndaribona neza bravo. Uriteguye? Yego cyane. Kose? Gutsinda. Gutsinda. Ntuko mushaka gutsinda bwiye. Ntaho kwimvira kunanigo. Rero bishyitse ugatsindwa nawe.
Cyemuga ndabona usa n'uzotsinda. Reka tubirindire. Yego. Witeguye neza? Ego cyane. Uyibona gute irihigana? Ndaribona neza cyane cyane ku bariteguye bagize iciyumviro ciza uko biratuma impano zacu zigaragara. Ubona hari icyo bizobungura ku mpano mwari musanga? Ego cyane. Kuko abariteguye baribwiye ingene boshobora kutuduza kugira ngo impano zacu zishobore kugaragara. Ubu rero witeguye gutsinda nyine? Ego cyane. None ducishizeho twumve yuko natwe tuve ngaha tuvyemeje. Okay. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Ndagushimiye. Ego. Yego. Gute? Ni sawa. Bakwita gute? Kwizina nitwa Niyonemera Ostiane. Udeze akaje? Kwizina nitwa Niyonemera Ostiane. Ostiane. Ego. Ubanganye mu ntara ya Rumonge? Ego. Amajahe? Kujya gatandatu muri quartier Swahili. Swahili ngaho. Irihiganwa ribona gute? Ndabibona neza cyane kandi biranezeye. Uriteguye? Ego. Cyane? Gutsinda. Oya niteguye gutsinda uko biri kose ndabyizeye. Naho ntotsinda ariko ndizeye ko tuzobandanya tutazoguma hanye. Irihiganwa ubona yuko hari ikintu kigiye kungura ku mpano mwari musangana? Ego caranyunguriye impano cyane gose bivanye n'ivyo maze imisi niga. Ego. Akajambo ubwira rero wateguye? Akajambo nobwira wateguye iki gikorwa? No mushimira cyane gose, habwa Imana imukomeze kandi ishishikare kumukomeza aronke n'ibindi bisumba ivyo yaradukoreye n'abandi bari imbere azobibakorera. Ego. Ni Amasinzo TV kandi turazi yuko dukurikiranwa n'abantu benshi. Rero rabutumire bazuboze soze baje kuraba kendo ririmba twumva. Uko no batumira sinzi ko no ririmba karirimba ndirimbe. Uwiteka araturengeye akuye ibirego z'ibinyoma, ukuboko kwe kuri kubarembejwe n'imyambi y'umubisha, uhora dutoteza ko tutazobona gakondo, ashaka ko tuvuza induru aho kuzavuza impundu, ariko siko bizoba kuwiringiye Uwiteka. Ndagushimire. Murakoze. Yego. Iracari Amasinzo TV n'ubu muracari kumwe na Somambike David Vaber n'abatumire bamwe batandukanye. Ndakuramutse cyane. Ego. Bakwita Munezero Wilson. Ubanganye mu ntara ya Rumonge. Ego. Amajahe muri quartier ya Nyabihanga. Ubutuza akajwe nk'umuntu w'umugabo. Muri gutsinda. Muri quartier ya Nyabihanga. Ego. Irihiganwa uribona gute? Ni buhoro kabisa, ariko uko bizoba bigenze kose tuzobyakira uko nyene, ariko nibaze yuko intego twihaye ari yayindi nyene. Gutsinda kuko ntawe ujya guhiganwa avuga ngo je ntegerezwa gutsindwa, avuga ati kubwanje ntegerezwa gushika hana. Yego.
yaba dutoraje ijwi ryanje no rigwa hano ubwo ntarumva ngeno ririmba. Merci beaucoup. Yego. Iri higanwa ubona gute? Hari ico rije kungura ku mpano mwari musangana? Ku bwanje ndavuga ati baragize neza ko bahisemwe kutuzanira rino higanwa ko hari byinshi twe twabuze aho twobicisha muga muri no misi turiko turaronka aho tugenda tabicisha gahoro gahoro. Yego akajambo rero ubwire wateguye iri higanwa. Akajambo nobwira wateguye rino higanwa ndabwira ati merci kugira twebwe nyene kuba yahisemwe kutwankuraja aze abandanye no kwankuraja abandi bari muri edition zizoba zikwirikira. Yego. Urumva iyi ni edition ya mbere. Yego. Uhimva gute amahirwe ya mbere ubwize vuze ati reka je nkore kuri micro ya mbere ebana muri amahigano. Ndumva ndi so happy. Uyiteguye neza. Yego. Ducishiriza ko twumve nawe twumve ngene witeguye neza. Twe twemera ibintu twibone n'abantu tubari ko radukurikirana ari gira. Ni mbali nimetoka tena najabu kwa hai maana ningesha kufaaga. Ni mengi nimeona tena ya kuvunja moyo maana ningesha mwacha Mungu. Kama ni misemo ya mawazo magonjwa mama ninapitia minazoea maumivu ya kudhalauliwa umasikini ni kila siku ninajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, nami nibarikiwe. Ipo siku yangu tu, ipo siku yangu tu, nami nibarikiwe, anibarikiwe. Ona mimi nibarikiwe. Jenda gutoye jewe uzotsinda wewe. Merci. Mugasije natoye. Sije negura amategura. Je gusa yiwanje urayafise. Ndagushimire cyane. Sawa muragize neza. Munyabihanga. Yego. Iri higanwa uribona gute? Iri higanwa ndaribona neza nyene. Wewe urabona ko jyaje hageze? Yego. Izokungira iki kuri kariyeri yawe? Ico bizoyungura bizotuma menyekana cyane n'ingabire yanje itera imbere. Abeshi bamenya batari banze. Urubatse kandi baze. Oya. Ego. Hama witeguye gute? Niteguye neza nyene uko bizoba bishitse kose niko nzovyakira. Gutsinda. Jewe ntabyo nzi ariko tubiha Imana. Nizere ko uzotsinda mura. Ego. Yenda bana uzaro uzotsinda. Ugaje jambo meje kuri bwira undi ari inyuma. Ego akajambo rero ubwira umuntu yateguye iri higanwa. Ego. Umuntu yateguye iri higanwa. Akajambo no mubwira nuko no mwongera ingufu zo kuzotegura abandi bari inyuma. Tubashimire cyane. Ego. Mugabo ntogenda utaturirimbira yatoye. Aroze ngurancita naho ja. Uyuhe gwiyangana kugira ngo tuze dushikire ibyo wadusezeraniye. Uyuhe gwiyangana kugira ngo tuze dushikire ibyo wadusezeraniye. Iracari Amasinzo TV na nobo tukiri kumwe turiko turayagisha abazoba bari mu higanwa twongere tukuramutse. Amahoro. Urameze neza cyane gose. Oduza kaje. Ego. Witwa? Nishimwe Juve. Mu ntara ya Rumonge cyane. Ego, mu ntara ya Rumonge na commune. Amajaye. Muri zone Kizuka aho bita ku Munege. Twaronkoza uva kure cyane. Ku Munege baragumye. Uba muri zawa. Agakeke na fresh byose bisa. Ego, iri higanwa uribona gute? Ni giza cyane. Uriteguye? Cyane gose. Gutsinda nawe urabyumva. Uri kipi tsinde bizyo. Yego. Je mugandagura bye ndabona ko uzankozo tsinda. Yego. Mugabo iri higanwa uribona mbaho. Birafise akintu kizokongera ku mpano warusanga. Ego iri higanwa navuga ko ryaje hageze
kuko hariho byinshi kuva aho baritubwiriye byatanguye guhinduka kuko amarepetisiyo naciye ntangura gukora ubu ndabona ko nateye intambwe. Akajambo rero ubwira umuntu yateguye nawe ntumwe ubwa mbere no mushimira cyane kugira akomeze ibihe nk'ibi mu baririmbyi na cyane biradufasha gutera imbere no kubona aho tugejeje mu guhimbaza Imana. Yego tumira rero abantu bariko baradukurikira nubaha kaze ni tariki 30 kuri Vivante ahanyine mu Rumonge kuri centre ari benshi barabe ibibondo byabo impano Imana yabahaye ashaho bazigijije bakora. Yego tukishiriza ko mugana nawe ntiboza kuraba ivyo batabo. Yego nivyo honje gato cwiga ukira Nacho nzoba arankunda aranyitayeho nacho nzoba arankunda aranyitayeho. Wene uzotsinda muga sije nzotora sizobane muri je gusa ico ni cizere je ndabihevye wene uzotora mugabo urakoze cyane ndakuramutse cyane. Akazina ni Sabimva Isaac mu Rumonge cyangwa inyuma ya Rumonge? Ni mu Rumonge santre. Yamajahe aha nyine ubona nkamukanye nkoko nihomba kabisa. Rubatse wapi niyaragera ko nubaka. Yego iri higanwa uribona gute? Yeba ndiribona fresh kweri. Uriteguye? Ebana cyane kuzikutwa kuzitambwa. Uzotsinda gutsinda nyene oya just tukishimana ntawe ugenda azi ko atsinda ahubwo ni gukora mbega ufise ubwo none oya nabwo afise kabisa. Yego hanyuma none iri higanwa ubona arico rije kungura kuri kariyeri ya yego ko ni ryambere nsoma ngiye muri competition yani mwiri higanwa nyene ni ryambere kabisa. Yego ubona urumva ko ari ico bizo byunguye kuri kariyeri yawe. Akajambo rero ushikiriza ku muntu yateguye iri higanwa? Akajambo noshikiriza ndamushimiye cyane Imana bandanye muhezagira ashikare ategura n'izindi higanwa kuko hari n'abandi bayifuza kugushika aho nk'ubu dushitswe bifuza gushika mu mahiganwa ariko byanse yakino ubwa rero nakomeze kugenda bashikirwe none tumira bariko baradukurikira so ndabatumiriye mwese aho muko mudukurikira mwese ubwa mbere na mbere mumaze mugire subscribe mushike mudushigikira ku bwinshi murakoze. aho raturirimbira ntawo ncikira so nangorane reka nangure mvuga aho Yesu yankuye sinavyirengagiza kuko birahambaye yankuye gucava nyicarika mu bakomeye nubwo Yesu rukundo kwanje ubundi wenemeye yitwa ndiho azukwamariho ibihe byose nahinduka azukwamariho yanyeretse inzira jewe nari narazimbiye nico gitsoma shima kuko bunabaye musha. Baranyebeje ubundi niwe nari ngene. Iracyari Amasinzo TV turacabandanya turiko turaganira n'abantu tuzohurira muri rya competition turi kumwe ngano mwigeme mwiza sawa sawa gakomeye cyane. Yego woteza akaje nani nyumva ndakumva neza cyane. Yego akazina kanje Divine nishima. Divine uriteguye cyane iri higanwa rubana gute? Ni sawa gutsinda genda ndatsinda uri equipe tsinda. Yego ubona gute kuri kariyeri yawe yo kuririmba ubona ari tafari ije kongera kuri competition cyane gose? Akajambo rero ubwira umuntu yateguye barumva kagira gufasha ikintu kinini nyene bazoze bumvirize karanzotwika kabisa.
rero abona bazoza kubajije ku wateguye ihiganwa akajambo mubwira wateguye yarakoze kubera hari ariko aratugeza hari indi ntambwe ariko aradushikanako tumira rero abantu hanyuma icyongero ducishirizaho n'akaririmbo gato nubwo yowe iminota 3 ni indirimbo yose imisegonda 30 ndabatumiye bazoza ari benshi kandi bazoshigikira ninakushukuru Mungu sababu ya mengi hata wayo sikustahili. Ninakushukuru Mungu tena sababu ya vingi hata nikiwa nasali unajua na maanisha sokemeti nilitenda wema kwa kujilinganisha kwa matendo yako makuu. Mimi Mungu ningekulipa nini ulikonitoa? Ni siri ya moyo wangu, matopeni topeni ukaniketisha na wakuju. Kawe ndiye ndavyumva neza zose ndawewe. Ndagushimire cyane. Mwakoze. Ndakuramutse cyane. Yambu. Tuzakaje. Yambu. Yego. Nyene nk'uzozi. Yego. Sibira kandi yambu. Yambu. Sawa. Akazina kawe. Esther Teta irakoze. Esther? Oui. Ako karakwi. Esther Teta irakoze. Mu ntara ya Rumonge cyangwa inyuma ya Rumonge? Mu ntara ya Rumonge. Amajahe? Birimba. Uronga iwacu mu birimba. Esther, ubona gutirihiga? Ndabona neza kweri ndavyiteguriye nyene. Cyane gose. Yeah. Gutsinda ntawe ukora avuga ngo aratsinda. Ubucitse gutsinda. Yeah. Esther. Ubona gutirihiga no hariyo itafari rigiye kongera kuri kariyeri yawe? Nzohigira byinshi. Yeah. Nibaze mugabo rero uko twe turi equipe itsinda rero. Turiteguye neza. Cyane gose. Cyane gose. None ubwira iki umuntu yateguye irihiga? No utera kwaje kuko afise intumbero guteza imbere abajene bo mu Rumonge bo muri Burunga. Ashishikara Imana mukomeze. Yego. Tumira rero abantu bariko baradukurikirana kuri Amasinzo TV. Ndabatumiye le 30 juin 2024 bazoze ari benshi kuri Église Vivante de Jésus-Christ mu Rumonge. Turabatumiye muzoza kudushigikira kubana namwe n'umugisha. Ndagushimira muga ntugende ukiririmba karirimba no gukoko bare mesegonde 10 gusa mugabo nyene bumvire kubera ntitwoza iyo naje sinoza kumvirisha numvire ikishaka Uruho kwizerwa Mana yacu Uruho kwizerwa Mana yacu Uzotsinda. Ndagushimira. Merci. Iracyari Amasinzo TV turacyari ko kandi tubandanya twakira abazoba bari mu ihiganwa. Ndakuramutse. Yego. Akazina? Ornella Kirege. Akaduza kaje. Ornella Kirege. Ornella Kirege. Ako nakuvuga ndavuga Ornella. Ornella. Ornella ubanga mu ntara ya Rumonge cyangwa inyuma ya Rumonge? Nganye ni mu Rumonge. Yego. Uriteguye? Yego. Uzotsinda cyane? Nzosinda vraiment. Urabona neza yuko yene ibintu bimeze neza cyane. Yego. Iri higanwa uribona gute d'abord? Ndabona neza bizogenda neza cyane. Urabona neza yuko hari icyo ije kukongerera kuri kariyeri yawe? Yego cyane. Kwicyaye. Kuri koti yawe icyahe mu bijabo. Nzowamenyera byinshi kandi nzokwiga byinshi. Yego. Umva naho twotsindwa nanakye. Oya. Ndaguratsinda navyibutse uratsinda. Yego. Hama akajambo ubwira rero ku muntu ashaka yifuza kuza. Hama ndabatumiye muzoze muri benshi mushigikire ibintu bizogenda neza mu Amahirwe mushigikire. Ego.
ku muntu nawe yategwiriga kajambo bamubwira ntugenda utamushimiye. Ndamushimiye majambo make ndamushimiye ego urahijeje ego kera rizi ngo ko bavugirana ndagushimiye oya ego none akaririmbo rero gatoye nubwo ko baba isegonda nka 10 kugira yumve yuko azoza aje kuraba ibintu bimeze neza. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishimwe hejuru. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose. Merci beaucoup. Naryohewe murakoze cyane. Runera tuze duhurire muri Église Vivante le 30 kwa gatandatu 2024 muzuze muri benshi n'abagenzi bazo batumire. Deja bariko barabibona abagenzi rega abantu bajyanye babonye uboranga bariko baratura abagenzi banje. Ego tukushimire rero. Ego akazi cyane. Bakunzi ba Amasinzo TV turacabandanya tukwakire ko yego murakomeye turakomeye. Witwa gute? Akimana Bersine. Bersine ako kanena ndagakuwe Bersine uba ngaha mu ntara ya Rumonge cyangwa mu nyuma ya Rumonge? Mba nyene mu Rumonge. Uriteguriye competition? Ego turiteguye cyane. Gutsinda aho witeguye nyine ngo utsinda no kutari kuvuga nk'utsinda no turiteguye neza gutsinda cyane gose. Ego iyi competition ubona hari icyo ije gufasha kuri kariyeri yawe? Hari byinshi ije kungura ku buzima bw'iwanje akora n'abajene bo mu Rumonge twobatumira cyane. Ego muri Burunga gospel demonstration. Ego ko bitaba kamo cyane. Kazobera he? Muri Église Vivante tariki 30 mu kwezi kwa gatandatu 2024 turabatumiye cyane kandi muri benshi muze kudushigikira. Ego none akajamba rero ubwira umuntu yateguye ikiganiro nawe ndibaza yakoze akazi gakomeye cyane gose. So turamushimiye cyane ko yatwimviriye ko ni iby'igikundiro kandi ni ibyishimo cyane kuko hari impano nyinshi zizogaragara zari negeje mu bajana benshi. Rero turamushimiye kuko agize ikintu kimara abajane bo mu Rumonge ko bagiye kugaragaza impano zabo. Rero tumira rero abantu bazoze kura kubera bavuze ngo utsinda kandi tuzisanzwe tuzi ko abantu batsinda biyeme. Tumira rero bazoze tubatumire urababwira ati nyene hanyuma ucisha ko nakaririmba hamwe nubwo ko kari isegonda 10 so turabatumiye cyane kuri Église Vivante tariki 30 twezi wa gatandatu 2024 muze muri benshi cyane muze kudushigikira muduha amahirwe murakoze. Akaririmbo nenda kibagiye iyo mbimenya simba nararize. Iyo mbimenya simba nararize. Iyo mbimenya simba nararize. Iyo mbimenya simba nararize. Uzotsinda. Yego murakoze cyane. Bakunzi ba Amasinzo TV n'ubu turacabandanya twakira abatumire bo munsi bakazoba bari bazoba bagize competition itariki 30 bariko barababwira abandi tugire twakire uwundi twakire. Ego murameze neza? Turashima kabisa. Vuga none nk'umusora zose. Turashima. Ego akazina kanya? Kazina ni Ndayiragije Esham. Ego ubanga mu ntara ya Rumonge cyangwa inyuma ya Rumonge? Oya mbanga nyene mu Rumonge. Ego uriteguye? Ego cyane gose. Cyane gose. Ego gutsinda. Gutsinda
gutsinda ego bangawe waje kuvuga ko bazotsinda wumva guterabwo gute oya baca umugani mu kirundi ngo habura nabangahe burya babiri agatsinda umwe ya turiteze rero ico Imana izokora ego nco tuzokwakira gutsinda ni vyiza no gutsindwa kandi ni vyiza ego none iri higanwa ubona gute hari ico ubona rije kungura ku mpano warusanganye ego iri higanwa ndaribona nk'uko nyene ryaje hageze kuko hari byinshi batwigishije tutari tuzi umuntu ugasanga arakora ibintu atazi gusa rero bamaze kutwigisha turabona ko nyene higanwa nyene ryaje hageze ubu Murindi ashobora kuririmba nyene akarimba ibintu azi nyene ashingira intahe umubajije tukuririmba ibi akakubwira uti ndiko ndirimba ibi rero uriteguye neza cyane gose akantu rero ubwira umuntu yifuza ko uwo munsi yazoba hari ico no basaba kwanza wanda bahamagaye ari benshi cyane le 30 muri vivante bazovyibonera bizera ko ibidasanzwe bizokoreka ego ijambo nta kajambo ufise wobwira umuntu yerekeye ategura ibi bintu kwera akategura ikintu kinini ya cyane ya umuntu yateguye kino kintu novuga ngo Imana imuhezagira cyane yari itanze mu buryo bwiwe aritanga kugira ngo abanyempano bashobora kwerekana impano zabo novuga ngo Imana imuhezagira cyane ego none kandi twogenda tagize akantu no kuvuga kari iminota 2 cyangwa 3 nawe karirimbo yes uko wasanze uko niko wankunze ubona mvanisanze uri mwiza cyane we amaso yanje yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanje uri mwiza Yesu we ndabihinduye wowe uzotsinda aho ni uzotsinda bagushimira nkuko muhejeje kubibona turahejeje kwakira abantu bose bazoba bari mu ihiganwa gusa nubwo tagiriwe ihirwe ryo kubona wabiteguye tuzomubaronderera vuba hanyuma agira ikintu dushikiriza n'ingene biteguye muri rusange hanyuma murumva yuko hari ibintu biryoshye cyane bizoba bitesa gose bisabwa yuko muhashikira ku mwanya kugira ntimuze musange ibibanza namwe ntugese shaka guhagarara je muzonsanga hanyuma rero murashobora kuza bizoba itariki 30 z'uku kwa gatandatu muri Eglise Vivante ahanyene mu Rumonge mu Birimba muzoze rero mwese tuze tuhahorere iracyari Amasinzo TV mubandanye mukurikira ibiganiro vyacu ciao turabakunda cyane